Itaye kwa kuhata nubakoresha amabombe cyangwa grenade cyangwa bayonete cyangwa igifuzi uko mubibona iyo turi mu buzi bwacu bwa misi yose bwo kwivuna amazi imisi yose dukoresha amabombe amagrenade n'amasasu hari aho bishika uko mubona bariko baragira demonstration umwasi mugacakirana izosi wata amasasu yaje cyane mwinjiranyemwo bikaba ngombwa reko dukoresha amabayonete bayasohoye muri icyo gihe cyo twikora ku buhinga tugwanisha ibikokora tugwanisha inkoho amacross amabayonete mubona kandi ntabwo ari ibintu bipfa gukoko nyene murabona yuko ari ibintu byizwe ari ibintu bikorwa harimo coordination idasanzwe aba ni bamwe mu twatoye kugira batugire demonstration ariko umwe wese mubona ari hano nta numwe yinjira muri kino kigo wagisohokemwo adashoboye gukora ibi mubona bari imbere zanyu bahaye barakora. mu by'uburongozi nayo mugwi wa 50 wo urashikirize umugumya ubw'ivyo rero turakeje cyane gose umugwi wa 51 kandi wifurije kuroranirwa murana mabanga adasanzwe. Uramabanga atoroshe bahawe reka tugirwe ko tubabwira icamake kuri kahise ishure kaminuza iramuri ntwazangabo rwego kwivuna armée nationale maze ryongera rirahinduka itwaye École des Forces Armées umwaka w'igihumbi kimwe amajana 967 kugira abashe gutorerwa ishu ikibazo cy'uko igihugu cyari gikenye mwazangabo dufise ubuhinga. Akanyamuneza ntangere uyu munsi ku ntwarameto z'u Burundi cyane cyane kubakorera muri kino kigo c'ishure ISCAM kwiteka madutenye cyubahiro yigira kandi mukaza guhagarikira imigigwa yabereye hano muri kino kigo ISCAM imigigwa yambaye cyane kubo yerekeye mbere no ku rwego FDNB. Ndizeye cyane ko iyo mikangara mwemeye icese kwinjira mu rwego rwo kwibina abansi bw'u Burundi baciye mu ishuri ISCAM hamwe n'izo ntwazangabo mwakiririye indahiro zibanga batoranye bategera neza kandi bagaha agaciro gakwiye iyo migigwa mwaje guhagarikira kuri uyu munsi. Ku izina ry'abagize rwego kwibina abansi bw'u Burundi no ku izina ryanje nyene nifatanije n'urongoye ishure ISCAM mu kubaha ikaze n'icyubahiro naho mwagendanye hamwe n'abatumire bose baje dushikira muri uru rubanza. N'icyubahiro mu gihugu cyacu cy'u Burundi batumire bahire. Uyu munsi urahambaye cyane rwego kuvuna abansi bw'u Burundi kuko rwakiye amaraso mashasha mu mugwi w'intwazangabo
kubwizo ntwazangabo zakiririwe indahiro zije kunganira abakuru babo mwibanga rihambaye ryo kurongora abandi rukakire cese n'imikangara yinjiye mu ishuri isikamu kwitegurira kuba intwazangabo mu ntwaramiheto. Abagize urwego FDNB twese rero dufite umunezero mwinshi wo kwigina ibyo byiza tugabanya uyu munsi. Nk'uko mubizi intwazangabo ibushitsi ifise uruhara ntasubirizwa mu iterambere ry'igisirikare ku mpande zose na cyane cyane mu gukomeza ububasha bw'igisirikare mu byo kwivuna umwansi. Iri shuri isikamu niryo riramurira ku rugero rw'intango intwazangabo zose urwego rw'ubunwansi bw'Uburundi rukeneye. Niryo rero ritanga ku ntwazangabo z'urwego FDNB umushinge w'ibanga ritoroshe ryo kurongora intwaramiheto. Murumva rero ko iri shure rifitiye akamaro ntangere urwego FDNB mbere n'igihugu cyacu cyose. Kugira ngo uwo mushinge iri shuri ritanga ube ukomeye nk'uko bisabwa n'ibanga ryo kuba intwazangabo, abarongoye isikamu nabo bafashanya mu kurera bategereza kwama bitanga batiziganya kugira ngo batange ubumenyi bukwiye ku mpande zose zo guteguramwo intwazangabo na cyane cyane mu gisata gitanga ubumenyi n'ubuhinga mu byo kwivuna umwansi. Ibyo bizotuma iri shure isikamu ryama riramura intwazangabo zibushitse atari intwazangabo ku izina gusa. Intwazangabo ibushitse ni ukuvuga intwazangabo yitwararika na ntaryo ibikorwa byose ijejwe ku nyungu zabo arongoye n'inyungu z'igihugu cyacu ibarutse. Intwazangabo ibushitse yitwararika gutegurira bikwiye abarongoye igikorwa cyo gukingira igihugu cyacu mu kubigisha no kubamenyereza adahengeshanya ibijanye no kwivuna umwansi byo ku rugero rwiwe, akabarongora kandi akabamenyesha ku rugamba akaba koko nzoka rukambye. Itunganywa ko umwaka utashe kaba ari n'akaryo keza ko kurimbura ibikorwa biba byarashyitsweko mu byari byaratekanijwe uno mwaka, naho hakaba hari akabijya kuko iki kigo cya isikamu aho bukera kizaba kirumije imyaka 50 gitanguye kuramurira igihugu kubera cyatanguye muri Munyonyo umwaka w'1975. Niho twavuga yuko iki kigo cyatanguye kuramura intwazangabo, ariko rero so kuvuga yuko imbere yaho Uburundi butari bufise ingabo. Igihugu cyacu kuva kera na rindi cyamye gifise intwaramiheto zikingira kandi zikagwanira igihugu zigacungera n'umutekano w'abene igihugu. Ibyo twarabibonye yuko Burundi kuva kera na rindi cyari igihugu kitavogerwa. Aha twokwibuka cyane ingene ingabo z'u Burundi zagwanije abadagi bari baje kugira bihagire ubutegetsi bw'igihugu. Ingabo z'u Burundi zihangana n'abadagi imyaka 7 yose. Mbere ico gihe niho hibonekeje intwari ya mbere yiguze igihugu, yigura umwami intwari Bihome. Rero intwazangabo zaramyeho, intwaramiheto zaramyeho kuko umwami yari afise ingabo agomora mu gihe igihugu gitewe cyari mu gihe y'abashaka gufurura imbibe z'igihugu. Ikindi mwomenya nuko ku mbibe nyene z'igihugu
umwami yashira abaganwa mu bahungu biwe cyangwa mu batware b'intwari kuko yabazi ko barinda kandi badatinya urukamvye. Aho hambere n'umwana w'umuhungu ashitse mu bigero, se yaca atangura kumwigisha ico gikorwa cyo gukingira igihugu. Niho yatangura kumubangira umuheto akamwigisha. Amaze gushika mu bigero rero, uwo mukangara ushobora kurasa kure yaraheza nawe akaja ku rugamba. Igihe cyo kwatira imikangara babonyemwo ububangutsi n'ubukerebutsi, harategurwa iminsi mikuru nk'iyi nyene turiko turagira yo kwatira intwaramiheto, cyane cyane ico gihe batiranye n'abarushije abandi mu kugema, kunyaruka, kuzibukira. Ico gihe rero uwo bagomwa hageze kuja ku rugamba yaba yamenyekanye baramwikorako akaba ingabo y'igihugu. Baraheza rero ico gihe bakamuha ibigwanisho. Ingabo z'umwami arizo ntore zatororokanywa mu gihugu cose, ariko n'abaganwa canke abatware umwami yaba yashimye ubutwari baragira ingabo zabo izo bita urutorere. Kenshi na kenshi bashigwa mu nkiko kugira bacungere imbibe z'igihugu. Twavuga nko mu bahungu ba Ntare Rugamba, Rwasha yarungitswe mu Buyogoma, na Busumano nawe yarungitswe mu bumanuka bw'igihugu. Ikindi twakwibuka kijanye n'ubuhinga bwo kugwana, twofatira nyene ku karero ka Ntare Rugamba. Yari afise ubuhinga budasanzwe bwo kugwanya umwasi, kuko imbere yo gutera yarazi kurungika abatasi baja kuraba ingene umwasi yifashe n'ibikoresho afise. Mu gihe c'urugamba abakera baratubwira ko yakoresha umukenyuro wo kuzunguruka umwasi. Ikindi tutokwibagira nuko abasokuru nabo nyene bari bafise amategeko ajanye n'intambara, kuko nk'akarorero abakenyezi n'abana bizwa kure yaho bagwanira. Aho muca mwumva yuko bijya twita droit international humanitaire cyangwa droit de la guerre. Muca mwumva ko na kera bari babizi yuko bantamagara bateza kuja kure y'urugamba. Ni nk'uko kandi n'ingabo zatinye urugamba zikagwana igihinagongo canke zigahunga urugamba zarahanwa. Mu gihe urugamba rw'abarurangiye baragira umunsi mukuru ukomeye bakira abatabarutse, aho banywa inzoga bita akanywabahizi, ibimasa bikabagwa, bagatamba bagatarika. Ariko abatinye urugamba nabo bararonka igihano, ntibanywa ku kanywabahizi, babaha imvuzo bagatega impuzo bambaye. Inyama nazo aho abandi baba bariko bararya imisoso baronka amahaha n'ibinono gusa. Abo rero batinya urugamba baca bacibwa mu ntore, bigashika naho banyagwa mu gihe batiyuhagiye ngo basabe ikigongwe. Tugiye kandi kuri ako kahise k'ingabo z'u Burundi, nuko
nuko dufise n'ivyabona kuko umuzungu w'umudagi yitwa Hasmeyer niwe yavuze ati ico mwomenya ku barundi nuko ari abantu bamana ikigwanisho mu ntoki. Ati umuntu w'umugabo akuze yitwaza icumu canke umuhunda. Aho hambere ntawahirahira ngo afate urugendo aje kuragira canke kurima atitwaje igaba ryiwe canke inkota. Ubajije neza aho hambere nirya nzoga bavuga ngo inzoga y'amacumu ngo inzoga y'amagaba harimwo ikijanye no gucungera umutekano w'igihugu. Umugabo yamana icumu ahagiye hose, no kuvuga yuko yamagabiye urugamba kandi agacungera umutekano hashitse hose. Ashitse mu rugo kwa Senaka rero hari urubanza, amacumu baca bayegeranya kuko Senaka niwe yaca bacungerera umutekano. Hageze ko bataha irya nzoga ya nyuma rero bitiye amacumu yaca asubira kuzana ya macumu akabaha atubu namwe muri cungerera umutekano aho muzoba mugeze. Ibyo ni ibimenyetso vyerekana ko Barundi bamye ari ngabo, kandi ndazi yuko benshi barabizi. Ni habuno munsi rero ingabo zacu ari ntavogerwa, biri mu maraso y'Abarundi, biri mu maraso. Ubu turafise ivyabona aho hari abantu bakubwira bati hajya atari ingabo z'u Burundi nta honde yo hashobora. Ngira ngo aha murabizi twebwe igikoba cacu muri Somalia cari giheze tugira tuyitahire, mugabo bavuze bati ingabo z'u Burundi zigiye natwe turabiheba n'abandi baca biheba. N'ubu rero bari kugura ingabo z'u Burundi mu gihugu ca Somalia, barazi yuko zitahari hari ivyo kononekara. Mu gihugu ca Centrafrique baratuzi, barazi ingabo z'u Burundi. Mu gihugu ca Kongo barazi ingabo z'u Burundi. Aho Umurundi aciye ubu baramubona ko ari umuntu w'umugabo atazi kwihebera gusa igihugu ciwe, ahubwo yihebera n'ibindi bihugu kugira ngo bironke amahoro. Ingabo z'u Burundi sukugwana gusa, barafise n'ubuntu. Aho zamazica zigenda zerekana umutima w'urukundo, imanite. Ingabo z'u Burundi aho ziciye zirazi carico gusubiza hamwe nayo abene gihugu baba batase. Aha mu Burundi hoho turabizi twebwe ingabo z'u Burundi nizo zagiye imbere kugira Uburundi busubire gutekana, kugira ngo Abarundi basubize hamwe. Baravye inyifato y'ingabo z'u Burundi igihe twariko turaja hamwe twese, n'abanyepolitike baratevye baravuga bati ubutemera gukurikira azojahe, erega amazi asumira kwibuye. Ingabo z'u Burundi nibuye, n'abanyepolitike ntibaronka aho bavugira batabonye ingabo z'u Burundi. Nico gituma aho turi umwe wese yokwama yiyemera akumva yuko ahagaze ahagarariye igihugu kandi yubashwe n'Abarundi. Nama ndaba aho nca ubonye ingabo z'u Burundi urabona ko n'abene gihugu baremye. Iki rero ni